Bakunzi ba televiziyo isi n'ijuru ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru twabateguriye. Amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi, kimwe mu bihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'akarere k'ibiyaga binini. Aya makuru rero turaza gushimikira ahanini kuyajanye n'igisata c'indero, igisata c'imibano, ivya politike, ndetse muri aya makuru twama tubashikiriza tukaba tubashikiriza n'ibindi bitari bike bigize ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa mu bijanye n'amasengesho, aho umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi n'umutambukanyi wiwe bifatikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare ry'i Bujumbura Église du Rocher, ishengero rirongowe na Denise Nkurunziza, umutambukanyi wa nyakwigendera yahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. N'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yifadikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare muri ico gisabisho. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yahamagariye abakristo kwandika amateka yabo basaba ikigongwe Imana. Bagitangura baririmba inzira y'umusaraba, ingene Yesu yababaye gushikaho abanga ku musaraba akanahwera, baramuzigura amacumu arahwera, ariko imbere y'uko apfa yaradusabiye ikigongo. Mbega wewe ko yadusabiye ikigongwe, wewe uno munsi uri hano kugira ngo wandike amateka aho Burundi tugeze naho turiko turaja, ni igiki cyo gufasha kugira ngo nawe wandike amateka byoroshe? Nawe wandike amateka byoroshe. Ikintu cya mbere numvise mu nyigisho ni uko nka kurya Yesu yatugiriye ikigongwe, ati data bababare ntibazi icyo bakora, none weho wohereye aho nawe ukandika amateka usaba ikigongwe. Wandika amateka usaba ikigongwe, wandika amateka utanga imbabazi. Aho n'inzira novuga yuko ari ya bugufi yoroshe, ariko hari abasigaye bavuga bati gusaba ikigongwe biragoye no gutanga imbabazi biragoye. Nivyo, niyo mpamvu wowe uriko ugerageza gusaba ikigongwe, ugerageza no gutanga ikigongwe, ni inzira igoye, niyo nzira y'amateka. Bikore, gerageza nawe wandika amateka. Abarundi novuga yuko ari n'ikizamini dufise. Abarundi bose turafise ikizamini c'uko wewe amateka umwe wese kumva ko yokwandika amateka, tubifate nk'indahiro, tubigire nk'amasezerano ko twandika amateka mu gusaba ikigongwe nyakigongwe. Dutandukire amakuru avugwa mu gisata ca politike, imibano hamwe n'indero. Aha mugenzi wacu Vanessa Mawenimana aratubwira ido n'ido. Abagumyabanga bo muri zone Bwiza, quartier ya 3 ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura baratunganije inama. Abagumyabanga bashasha n'inzego nshasha zigiye kurongora umugambwe muri ako karere bikaba vyarerekanywe. Iruhande y'ivyo,
abana ba ntahonikora barenga 25 kandi bava ku mpande zose bakaba bararonkejwe ibikoresho by'ishuri bigizwe n'amakaye n'amakaramu mu ntumbero yo kubatera intege. Ndayipfukamiye Averes arongoye umugambwe CNDD FDD muri quartier Bwiza aravuga icyatumye batunganya iyo nama. Twari dusanzwe dufise inama ya bose ifise intumbero zitatu. Twari dufise igikorwa cy'uko twerekana inzego duheruka gushyiraho z'abarongoye umugambwe ku rwego rw'inama shingiro, ku rwego rw'agacimbiri no ku rwego rw'umutumba, hamwe no kwerekana abahetsi bo muri quartier. Icyo cyari igikorwa cya mbere. Igikorwa cya kabiri twari dufise cyari ico kwakira abagumyabanga bashasha binjiye uyu munsi baje bava mu yindi migambi itandukanye. Uyu munsi rero tuba twakiriye abanywanyi 26 baje mu migambi itandukanye. Ubwo higira gatatu cyari igikorwa cyo guha amakaye bantahonikora bo muri quartier hamwe n'imfuvyi. Muri icyo gikorwa naco twahaye amakaye abana 25 bantahonikora, abandi akaba ari imfuvyi batagira umumama cyangwa umupapa, mugabo ari bantahonikora. Umwana umwe twari twamuhaye amakaye 8 n'ikaramu 2, iyitukura n'iy'ubururu. Mwomenya kandi ko ivyo bikoresho vyatanzwe mu gihe umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 bwacu utangura. Tukivuga ibijanye n'indero n'imibano, mugenzi wacu Vanessa Mpawenimana aratubwira kandi ibijanye n'imfashanyo y'amakaye ishirahamwe ABMPD ryaronkeje abana biga. Mu gihe umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 watanguye, abana bigaragara ko ari bantahonikora barenga gato 50 nibo baronkejwe ibikoresho by'ishuri n'ishirahamwe ABMPD, Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue. Valentino Havyarimana aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe aratubwira intumbero nyamukuru. Intumbero yatumye bitanga bino bikoresho bwa mbere hoho n'ubumwe buri hagati y'amashirahamwe akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, tudahanze amaso ngo ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. N'ubumwe bw'amashirahamwe novuga ko ni shirahamwe SADE na ABMPD. SADE mu sigura Social Action for Development, ABMPD ni Association Burundaise pour un monde de paix sans drogue. Iyi SADE rero niyo yashoboye gutanga uburyo kugira ngo ABMPD ishobore gufasha abana yidentifier abana b'imfuvyi. Mwabonye ko ari abana badafite ikibazo cya ruguru, abana bitokunze ko ashobora gusubira ku mashuri. Tukaba twatanze rero ibikoresho amakaye 11 harimo n'ikaramu, no kuvuga murumva neza ko ari ibikoresho bikwiye, nahubwo umuvyeyi vyogorana nta byinshi abagenda kurondera, murumva ko acerondera bikeya. Bamwe muri abo bana baronkeje ivyo bikoresho vy'ishuri barashimye cyane, bakaba bashimiye abitanze kugira ngo ivyo bikoresho biboneke, kuko vyaje bisahiriza abavyeyi babo narirya uburyo muri kino gihe busa n'ubugoye. Mwomenya kandi ko muri abo bana bose umwana umwe wese yashoboye kuronka amakaye agera ku 11 harimo n'amakaramu agera kuri 2 bikazobafasha muri uwo mwaka w'ishuri watanguye. Ubu naho amakuru yerekeye ibidukikije. Igikorwa cyo gukingira ibidukikije kiraba abantu bose, ngo niyo mpamvu n'abaserukiye ibihugu vya Buraya bifadikanije n'abanyagisagara ca Bujumbura muri ico gikorwa, nk'uko bishikirizwa n'uwaserukiye meri ya Bujumbura muri ivyo bikorwa, aho yanatanze impanuro zitari nke zijanye no gukingira ibidukikije. Nk'uko mubona turi hano turi abantu batari bake, umunsi wahariwe gukingira ibidukikije. Rero ubumwe bwa Buraya baradusavye mu gisagara ca Bujumbura ko twura iyi tariki ya 18 muri kuno kwezi kugira ngo tugire ico dukoze, twereke abenegihugu yuko gukingira ibidukikije ntibiraba Uburundi bwonyene,
biraba isi yose mbere ibi bijanye n'impanuka zivuye ku bidukikije twebwe biriko bidushikira muri kino gihe muga mu bindi bihugu araho byatanguye kera arico gituma ubumwe bwa buraya ahaje uyu duhagararanye ari babuserukira bari kumwe n'abandi ubuserukizi bw'ububirigi ubuserukizi bw'ubudage ubuserukizi bw'igihugu ca Hollande nabo bakorana natwe rero twese ni ukugira ngo twerekane yuko by'ukuri iki gikorwa ari igikorwa gikomeye kandi intumbero yo gukingira ibidukikije ari ikintu gikomeye kuko ni ikibazo kitoroshe ivyo ubu mu Burundi haraho twara tuvyumva ukamengana ibintu menga ntaco bimaze muga murazi biheruka kuba ku kiyaga cacu Tanganyika abantu bataye amazu bakiruka murabona n'ingene ibintu biriko biragenda muravye naha duhagaze rero ari uno munsi twaje gukorera iki gikorwa kugira ngo twereke abene gihugu ko bo ubwa bakwiye gufata mu ntoki kino kibazo murabona aha duhagaze kandi hagati mu ruzi mugabo uruzi murabona ko rwamaze guca inzira yako ubisanzwe uruzi ni guhangana ko uravye abakuriye hano naje ndahazi niza ku seminari mu Kanyosha uruzi ni guhangana ko ibi rero twomba yuko aba bantu baba hafi y'inzuzi boneka kwifata minenerwe kubera ni ikintu kitoroshe yacu cyangwa hirya yejo tuzohura uruzi rwakwiye iyi komine nziza ya Muhaduhure iguma itakara tutakaza ahantu abantu boba turasaba rero dushimitse yuko uhereye none abantu bombi fata iki kibazo mu ntoki kugira ngo bakingire ibidukikije ibintu bijanye n'ibitabora nk'ubu mwanya utu ducupa tuvamo amazi banywa bogerageza kutaza baradutoba babunye duherutse kumenyesha mu gisagara ca Bujumbura ko uhereye none abantu tuzobona bagenda barata amacupa banywereyemo amazi mw'ibarabara tuzobaca amande kuko iki kintu ni ikibazo c'iwacu ni twebwe agacupa rero umuntu azobaje kwanyweramo amazi nagashire ahateguwe nakumbure amapubera atarakwira hose mu gisagara mugabo umuntu nagerageze apfuma akagumana ashikirana aja kugashira mu ngo zacu ubu mwanya ibi bintu bitabora turondere imifuko tubishiramo kugira ngo bije kwegeranirizwa ahantu kuko mwabonye uko bifise akamaro bibavamwo ivyo dufasha murabona ibiti bidugifise ibiti bikwiye abarundi turakwiye yuko rero twofata iki kintu mu ntoki ivyo bintu aho kubisanzaza tukavyegeranya kubera mwejeje kubibona mu kanya haje bishobora kuvamo amakara yo guteka mwavyiboneye iki rero niki kirici indoto cyangwa ikintu umuntu wibaza ngo nicoshoboka nico gituma uno munsi we watunganijwe kugira ngo mubone ko ibi dukoresha twota mu nzuzi bishobora kutuviramo ubutunzi kuko ibi bintu twita ngo no mucafu mu bindi bihugu subucafu bivamo amafaranga kubera biregeranywa hanyuma abantu bakabikuramo hari ababikuramwo umuyaga nkuba mwenga mwabonye ko ariho ishirahamwe gitwa kaje ryatangiye kubikuramo amakara yo guteka rero nico no munsi cyane koranije tukaba dusaba abene gisagara n'abarundi bose ko duhereye none iki gikorwa twogifata mu ntoki tukwegeranya ivyo dukoresha byose kugira ngo tubikuremo bitugirira akamaro hako biza kutwica. Abanyagisagara ca Bujumbura nabo nyene baramaze gutahura umugambi wo gukingira ibidukikije mu kugira isuku. Toraduta amasashe icupa vya plastiki mbona mwabonye kizinzi ko ari abantu babibonye bivamo havamo amakara havamo ibintu byinshi so nashaka guhimiriza juste abantu sito abarundi abantu bene gihugu twebwe twese mu rusangi tujya dusashe cyane tujya ubonye n'agasashe kubara urashobora gato nturindire ko leta iza kubikora kuko nicyo turi leta igizwe n'abantu nitwebwe nyene urumva leta nizokora ibintu byose ifuye ko nato nk'abarundi nk'abantu bakeneye yuko hataba umwanda mu gihugu nicyo dutegereza ubwa mbere kuko no mu nzu yacu nicyo dutangura gukoropa gukubura kugira isuku so nitowe dutegereza kugira isuku muri iki gihugu hama ega natuvuga dufasha leta kuko leta nisho gukora byose mugabo leta imaze kubona yuko tubaye akarero tuko turatora ibintu tuko turatera bijya micafu izodufasha izodutera intege nayo nyene kuko nitutubanza d'abord gusukura aho tuba tubanze gusukura aho tuba tukagirira isuku aho tuba n'umuntu uze n'umubanya azogira ahantu hose muzotembe muzosanga hose hasa neza hama ijya micafu ndibaza yuko nkuko babivuze hari ahantu bagiye
sinzi hari ahantu bavuze yuko bizora bishigwa hama turafise amakara babikoramo amakara murumva ko dufise ubutunzi bwinshi urumva so turafise bazobikoramo amakara bazibikoramo ibintu byinshi nashaka guhimiriza juste abantu bose aho tuva tukagera situ nk'abarundi bene gihugu iyi micafu tuza turata imyanda tuza turata mwibarabara tuza turaraba ukuntu tuyegeranya tuyishira ahantu hawo. Abahurikiye mu mashirahamwe ahingura ubucafu nabo nyene baramenyesheje ingene babigenza. Turahingura amakara tugahingura n'inkwi za kijambere bigenda gusubirira ya makara n'inkwi biva mu giti. Ivyo rero mu byo tubihinguramo turahingurira cyane mu bisigarira ku biterwa kandi tugahingura no mu mayarara abura. Rero muri rusange kugira ngo izo mpamvu zose tubishikeko twagerageje kubyerekana hano hantu tuba twatororokanije ayo mayarara n'ibisigazwa ku biterwa hanyuma twitwara tukabyumisha ibyo kuvyumisha naheza tukabihinguramo amakara kugira ngo dushobore gushika kuri kugira mubona hano hantu nyuma twayihingura ikazovamo ikara mushobora kubona gutya ariko kandi ino kara riba ryagenewe gukoreshwa mu mihana mugabo tukanagira n'inkwi tuba twarahinguye kugira ngo dushobore gutekeshwa n'abantu bari mu bigo bikuru twavuga nk'amakambi twavuga nk'amashure ahantu hahurira abantu benshi zino nkwi tuza zikabafasha zigenda gusubirira za nkwi ziva mu giti. Si nivyo gusa turanahingura n'imbabura nazo nyene tukagereza kuzikora twisubiza guha agaciro bya bintu abantu benshi bataye. Imbabura mubona nazo nizi turashaka kugwizwa kugira ngo dushobore gushira ku isoko no bazironke ariko ushobora kuyibona ingene izo bimeze zino mbabura ushobora kugira ko izo twabazaniye kugira ngo mubone turagerageza guhingura na cyane tugenda kwerekana yuko muri ya micafu muri ya mayarara by'ibintu bata tuho tubibonamo agaciro kugira ngo dushobore guhinguramo ibintu byankenerwa buri munsi mu buzima bw'abantu b'abarundi. Nitwa Ndabaneze Ntore Jotsibo nkaserukira ishirahamwe Royal Arts iriko irakorera cyane muri art mugabo ikorera cyane mu gukingira ibidukikije mu guhingura plastic mu bikoresho ibi bicafu tubikoresha mu gutora ico bita amakadre hama ayo makadre hama tugaca tugerageza guhingura ikintu dukoresheje plastic donc tugashiramwo ibikoresho tukabishira mu makadre hama tugaca dushobora guhingura igikoresho cyose twifuza. Ibyo tuhingura ni ikintu cyacu cyose citwa igisharizo. Nayo ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'ibidukikije Jeanne Francine Nkunzimana umuyobozi ajejwe ibidukikije arashima ko hariho amashirahamwe amaze kumenya guhingura ibikoresho mu micafu. Ubuyobozi bukuru bujejwe ibidukikije gutunganya amazi n'isuku nk'uko mubivuze jewe nitabiriye bino bikorwa tumaze kubona abantu bateguye ibikorwa byo gutunganya imicafu. Ikibazo gisanzwe kiri mu hanze mu bushikiranganji turabona neza ko na cyane mu bisagara ikibazo c'imicafu gitera ingorane kuruta na cyane ko tuzi ko uko abantu biyongera ariko n'imicafu yiyongera. Hari ikibazo rero kuko imicafu ibandanije igwira murazi ingaruka mbi ifita ku magara y'abantu no ku bidukikije. Turashima rero ko hari abamaze gufata iya mbere kubona ko imicafu atari ingorane ahubwo ishobora kuba umuti kuko bamwe bamaze kubona ko bashobora gukuramo ya makara bashobora gukoresha mu gukinjika ndetse bya biti twahora tubangamira cyane tukabiruhurira bikadufasha mu kuzana ka kayaga keza mu kudukingira za ngorane zituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Tukabona rero ko aba bantu bariko bakora ibi bintu twobatera intege ndetse tukifuza ko mu bushikiranganji twobamenya tukamenya neza hirya no hino ibyo bakora naho babikorera kugira ngo by'ukuri
babandanye bakora igikorwa ciza ndetse n'abandi babonerweho akarorero. Turashima kandi aba bajejwe intwaro na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura tubona bariko barafata iya mbere kuko mu ntumbero y'igihugu muri politike ishiraho itunganwa ry'isuku nk'uko yagiyeho mu 2013 iravuga neza ko abajejwe intwaro na cyane cyane mu makomine babwirizwa gufata iya mbere. Aha rero muri meri babwirizwa gufata iya mbere, mu ikomine uyijejwe agafata iya mbere, kw'ishure uyijejwe agafata iya mbere, ndetse uwo ari we wese akumva ko ari igikorwa ciwe, twese tugaheza tugahuriza hamwe ivyo bikorwa. Turashima rero ibikorwa byakorewe aha ndetse tukifuza ko bitoherera ngaha no hanyuma vyobandanya ndetse no mu yandi makomine atari ikomine ibikorwa nk'ibi bigatunganywa, tugaheza tukakingira amagara y'abantu, tukikingira tugakingira n'ibidukikije. Uruganda rujeje kumenyekanisha ibidandazwa, kubitanga be no kubigurisha PAM Business Company rwaragiraniye amasezerano yo gufashanya n'umumenyesha makuru w'inkino Suleiman Niyonkuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 Nyakanga uyu mwaka. Dusabe Jonathan ajeje kumenyekanisha ibidandazwa muri urwo ruganda aramenyesha ico urwo ruganda rujejwe. Business Company benshi bakunda kuyitiranya na programme alimentaire mondiale, ariho n'ababibwiye kare bajendira, ariko ni uruganda rujejwe marketing, vente na distribution. Nivyo dukora, tukaba tudandaza amaproduit. Aha ibi ni bike mubonye ngaha biri ngaha, nayo ubundi ibintu byacu ni binini cyane. Hariho ibyo ibiri ku ziko bitarasha, ariko hariho ibi nivyo biriko birakorwa muri uno mwanya. PAM Business Company kubera iki ihari, nk'umuvisionnaire wayo yariyumviriye arabona yuko hariho aba entrepreneur benshi uno munsi bakora ibintu ejo bakabahombye bivanye nuko barakora ugasanga barakarikira canke baraharura amakuru de production akaza kubona yungutse nk'ikintu akoze nk'akaji akabona aza kunguka 1000 akibagira yuko bizomusaba kuja kuyidandaza naho bikamusaba imodoka, ibitoro, abakozi baja kuyidandaza. Inyuma y'imyaka 2 ugasanga yamaze kugara ntatore aho vyapfiriye. Rero umuvisionnaire wayo yaravuze ati il faut que dufasha aba entrepreneur bo mu Burundi, akoze iyiji ntibimuvune nawe asubira kuza kuyamamaza. Aca aravuga ati reka nshireho ikintu kizoza gufasha abantu bariko baragira ubwigoro bahingura ibintu, ushobore nanje kubaduza muri uko kumenyekanisha ibintu, kubibatangira, kubagirira publicity. Ivyo kandi ntibikorwa ku ba entrepreneur bo ngaha mu Burundi gusa, nabo hanze twebwe turi prêt gukorana nabo. Nayo Suleiman Niyonkuru yagiriraniye amasezerano n'urwo ruganda aramenyesha nawe icayo masezerano ashingiyeko. Kwa biyumvire kino gikorwa novuga ngo ni mu buryo bwo kugira iki bwo kwerekana ko abamenyesha makuru bafise ibyo bashoboye, ariko banahimiriza n'abantu kugira iki kunywa neza no kunywa ibifise akamaro, kuko urashobora kubikuramo uno munsi ukanywa ibintu bidafise akamaro, mu gihe rero unywa flow juice haba hari itandukanye uko bwabo babare zangwara zitandukanye ntarinze kugaruka ko muri kano kanya bagarutse ko, ariko zirahagarara cyane cyane nk'abantu akunda gusa. Mu makuru y'inkino muri volleyball harategekanijwe inkino z'abagabo n'abigeme z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Kurikire Iradukunda Gordien arongoye ishirahamwe rya volleyball mu Burundi ahamenyesha uko izo nkino zatunganijwe. Nkuko bivuze je nitwa Iradukunda Gordien, nkaba ndongoye ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball
federasiyo burundaise de volleyball. Twebwe rero turafise urubanza rukomeye muri iyi weekend ya 18 aho tuzoba tugira inkino za nyuma y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Ni troisième édition de la Coupe du Président muri volleyball. Hanyuma twaragize amahiganwa y'ijondora gushika muri demi-finale. Hanyuma Présidence de la République iraheze iraduha itariki, baduhaye itariki ya 18 z'ukwicenda, niho tuzogira finale ama ekipe yatsinze muri demi-finale. Ayo nayo ku rwego rw'abagabo ni Amicale des Sportifs de Bujumbura na izohura na Cosmos. Ruhande rw'abigeme naho ni Desas na Muzinga. Hanyuma rero izi nkino zigize n'amahirwe adasanzwe kubera n'umunsi turaza kwakira userukira Confédération Africaine de Volleyball ngaha yaje kwifatanya natwe guhimbaza iyi coupe du président. Aza gushika uno munsi saa 10:30 niho tuza kumwakira kuri aeroport. Hanyuma ejo tuzoca tuduga Gitega aho tuzoja kuraba izo nkino za nyuma zizoba itariki 10. Inyuma y'amezi 6 ari mu mahiganwa atandukanye, umwigeme Sada Nahimana akina urukino rwa tennis yaragarutse mu Burundi. Yakiriwe mu ijoro ryo kwa 15 Nyakanga ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Yamenyesheje ko inkino zimwe yazitsinze, izindi arazitsindwa, agashima ariko ku midari yatahukanye, akanashimira abarundi bamubaye hafi. Muregwa Solange ari mu bakurikiranye uwo munonotsi, arashima intambwe agezeko. Sada Nahimana umwigeme w'umurundikazi avuka mu Buyenzi, akina urukino rwa tennis. Yari yagiye gukina haraheze amezi atari make atari ngaha mu Burundi. Twebwe rero nk'abantu b'inshuti y'umuryango n'umwana twagumye dukurikirana kuko twaguma tubona ukuntu ariko aritanga, agenda akazana ibidari, akazana ibikombe. Uyu munsi rero twamenye yuko ataha agaruka no mu Burundi kugira ngo dushobore kumwakira nk'umuryango. Turanezerewe rero ko twongeye kumubona agarutse ngaha mu Burundi. Turanezerewe yuko azanye intsinzi, yabadondaguriye ibihugu yazikinyemo agatsinda, kandi n'ubu murumva aje kwitegura kugira azogende kubandanya n'ubundi akina. Twero twaramukurikiranye dusanzwe muri Fondation Febudo Jaba yongowe na Minani Felicien. N'abantu rero twagiye tumuba hafi, turamufasha. Hari n'abandi bantu twagiye dukorana muri diaspora, turashobora gushika ku bitari bike. Uyu munsi rero turanezerewe cyane ko tumubona ngaha kandi aje ari muzima. Nuko rero akaba ari no ngaha duciye turangiriza aya makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye mudukurikira hano kuri televiziyo Isi n'Ijuru.